igihugu c'est ça ni igihugu c'est le programme uravyumva muri ico gihe rero ugiye kwataka abantu bacu wataka murambaye haka kamwita ikigarasha kamwitisha no ryose je ntiyumvira ngo Rwanda uri kurahaya wewe muri Suisse data wanje ni paradizo ngabo bibera mu micungano y'ijuru n'abantu bamerewe neza mugabo navyitegereza sinzi umuntu yise umwana mbabare mpore hari umutamari ariko abende bakundi y'umuramukije iyo usanga babaye ngo ntimbira genda ndwamwana rero intimbira genda nimbabare rero niyumvira rero ese iyo FPR ya inkotanyi niyo abantu bagomba iyo FPR umugambwe w'abanyarwanda n'abarundi bashaka bambuke uce mu Kirundo canke mu Kayanza hamica kabiri mbe kubera iki bajya bariko barabivuga jiyo ndabitegereje niba abana kubwira fwa passe bacira igikorwa kitari cabo bavyumva atari bo bakoroye kuko uriko baraba nubwo mu FPR bavuga ntabwo bazi nta nubwo bafise eske babusumbya mu FPR babusumbya tribunal y'abatwa Rujugiro wa mugani yatanze vyiwe vyinshi yatanze ubutunzi bwiwe kuri FPR kugira u Rwanda rushobore kubaho mu nyuma avuze ikidahuye n'ico Kagame ashaka ntibamwirutse ko bakamwita umugambanyi bakamwita umuhemu ibintu vyiwe byose akabita akagenda eske abajya abahungu biga barasakuza ngaha bahonda amasafuriya n'imigereni kunuze ku makamera yanyu nibo bafise gukunda u Rwanda gusumba Rujugiro yatanze ibintu vyiwe bikarangira abahunzi igihugu barabaye inkotanyi zikomeye gusumba ntuzeye gusumba uyu mugabo yahoresha budatamajoro James Kabarebe oya inde oyaye Kayumba Nyamwasa murantunga mugabo ugiye kumva apfe kuvuga ikintu gusa kidasa n'ico Kagame ashaka kidasa n'ico bajya bandi bashaka arara yiswe umuhemu ntiyigeze aba no mu FPR akwiye ntiyigeze aba n'inkotanyi nyayo ntiyigeze aba ikintu na kimwe kunuko none igihe bamuhaye amapete akaba generale bakamuha igisoda cyose cyo kwa akakirongora imyaka yakirongora ico gihe ko batari bwabibona cyari kigarasha ni kibazo umuntu aca yibaza urabyumva niho abantu bakwiye kurabira neza eske bajya abantu bariko babivuga basumbya u FPR Dr. Nimbari Rudasingwa yabaye ishobodoka bine kwa Perezida Kagame ko yarahunze si umututsi nawe uzi niko navuga n'abatutsi